Intumbero yatumye dukorana no kugira ngo tubabwire ibijanye n'igikorwa kiri imbere yacu kijanye na conference. Iyo conference ivuga ku bijanye no guhimbaza no gutazira. Rero itumiwemwo abakarere kose Mugere, hari igihe tubivuze ukunye twumva ngo abaririmbyi, ariko umuntu wese yakijijwe yavutse ubwa kabiri arakenewe muri iyo seminari. Rero izoba amagenekerezo itarike 2 n'itarike 3 ukwezi kwa gatanu. Umwigisha wacu ni Apotre Apollinaire umwungere w'ishengero Shemeza Worship Temple. Apollinaire nibaza ko tumuzi nk'umuririmbyi afise uburambe muri kino gikorwa, kandi tumufise nk'imboneza ku buryo umuntu wese azoza kwifatanya natwe muri iyi seminari azotaha hari ikintu atahanye. Dutumirira abaririmbyi bose bo micungararo itandukanye, baba bari mu mashengero atandukanye, baba bari mu barimba ku giti cyabo. King's Family Burundi. Ego amahoro, turabaramukije abanditsi n'abamenyeshamakuru muri hano. Mwakoze kubana natwe kubera ko turatahura cyane ibijyanye n'igikorwa mukora, kubera ko biri mu bifasha abadukurikirana, abatwumviriza n'abasoma kugira ngo bashobore kumva canke kumenya no gutahura ibikorwa biha. Mukuba muri ko mukora igikorwa kidasanzwe kugira ngo abarundi abari muri komine yacu ya Mugere yagutse bamenye ibijyanye n'ibikorwa biri imbere yacu. Rero nkuko muri hano intumbero yatumye dukorana no kugira ngo tubabwire ibijyanye n'igikorwa kiri imbere yacu kijanye na conference. Iyo conference ivuga ku bijyanye no guhimbaza no gutazira. Rero itumiwemwo abakarere kose Mugere, hari igihe tubivuze ukunye twumva ngo abaririmbyi, ariko umuntu wese yakijijwe yavutse ubwa kabiri arakenewe muri iyo seminari. Rero izoba amagenekerezo itarike 2 n'itarike 3 ukwezi kwa gatanu. Rero ni mu ntumbero yo kubwira bariko baratwumviriza ko tubatumiye kugira ngo bazoze tubane muri ivyo bikorwa. Umutumire nko mubibona hano inyuma ni Apollinaire Habonimana, nk'umwe mu bantu by'ukuri twagiye twigira ko mu bijanye n'ikintu cyo guhimbaza no gutazira, niwe mutumira hari. Rero intumbero yacu kwarukuza hano kugira ngo dutumire abariko baratwumviriza kugira ngo twese tuzoze by'ukuri muri ivyo bihe bidasanzwe. Murahawe ikaze cyane. Rero intumbero ni izo bidukoranije. Intumbero yo conference niyo no kwiga, ni seminaire ifatanye no kwiga ku bijanye n'umutima wo guhimbaza. Murakoze. Cyo twokongera ko nuko abaririmbyi ubwabo basanzwe bakeneye gukarihirizwa ubwenge kugira ngo ibyo bakora birushirize kuba byiza kurusha, na cyane cyane muri wa mutima wo guhimbaza no gutazira Imana. Haba rero aho tugaca dutumira amashengero atandukanye, amashirahamwe atandukanye rukristo, abaririmbyi baririmba ku giti cyabo kuza kwitabira izo nyigisho zibagenewe, kuko murazi neza yuko iyo umuntu atari kariga ntashobora gushika kure, ntashobora gutera imbere. Rero abakozi b'Imana batandukanye bakazoba nabone bitabiriye iyo seminari cyangwa ivyo bikorwa by'izo nyigisho zigenewe abaririmbyi, kuko kenshi murazi yuko abaririmbyi baba bafise ico gikorwa cyo kuririmba, ariko kandi n'abarongozi babo nabo baba bakenewe kugira ngo bashobore gufasha abaririmbyi nabo gushika kure, gutera imbere cyane kurusha. Rero dutumiriye abaririmbyi bose bariko baratwumva. Ikigo kizobera muri komine ya Mugere mu ishengero Shalom Temple nkuko bamaze kubivuga, ariko kandi hariho n'abavyifuza bari kure mu yandi makomine, mu yandi ma province. Abo bose turabatumiye kugira ngo bazoze uwo munsi bashobore kwifatikanya n'abandi baririmbyi bagenzi babo, kuko murazi yuko ahari inyigisho abantu bose baraharugurumbira bagaheza bakaronka za nyigisho. Rero turakengurukiye abariko baratwumviriza mu nsamirizi zitandukanye
eka ndetse abashobora kuronka buno butumwa bwose babandanye babuhanahana babuhereze bagenzi babo kugira ngo bazitabire muri iyo seminaire izotangura isahindwe ko maze kwivuga itariki 2 n'itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Nkuko bagenzanje bamaze kubivuga ni ngombwa twifuza ko artiste abakozi b'Imana baririmba indirimbo mpimbazamana twifuza ko bakura muri kino gikorwa kugira ngo kuko murabona ko sometimes hari igihe bamwe dukora amakosa bivanye nuko tutaba tutazi ko ari amakosa. Rero ni umutima wo kugira ngo twige ku bijyanye na kino gikorwa dukora kugira ngo dushishikare gukura. Rero umuntu wese ariko aradukurikirana no musaba kutabura muri bino bikorwa n'ukuri uzohabe kugira ngo nawe ube muri abo bifuza gukura muri kino gikorwa abatwumvirije Imana ibahezagire. Okay, nsanzwe nitwa Joba kuri Kings Family Burundi TV. Ikibazo canje ndacerekeza kuba dutumye kugira ngo dushobore kuza kumviriza bimwe mu bisanzwe bijanye n'iki gikorwa Mugere Worship Conference. Ikibazo canje nari mfise abantu benshi bumvise seminaire bumva ikintu bava batahana. Kuri mwebwe umva ndavuga mu buryo bw'amahera benshi nivyo bamaze kumenyera. Abantu bavyitiranya mu babwira iki? Ica kabiri, ibi bikorwa bizotangura igihe cy'isaha 8. Mbega abantu boshika saa 8 canke bisaba ko bazakiri kare. Harategekanijwe kubafungurira bazobizamwo canke bazoza bafunguye muhira. Murakoze. Twagera tuvuge yuko ikuwa cyacu kizotangura isaha 7 z'umuhingamo azoba ari ku munsi wa gatandatu hamwe no ku munsi w'Imana. Rero kwinjira ni ku buntu zino nyigisho zigenewe abaririmbyi ahandi kuzironka zirazimbye cyane mu bindi bihugu cyangwa mu bundi burere, ariko twebwe tuzoba twatewe iteka kuri uwo munsi muri ivyo bikorwa. Izo nyigisho zoba ku buntu, hanyuma murumva yuko bazoshika nyuma y'umuhingamo twiteguye kwakira abantu barenga 1000. Murumva yuko bisaba yuko dutangura nyuma y'umuhingamo kugira ngo bigende neza. Rero ivyo gufungura bazofunguye hanyuma baze muri ico gikorwa baje kwakira izo nyigisho. Murakoze. Iyo umuntu yitegure kuza kwiga hari ibintu azazanye. Tugiye ku ishuri vyasaba ko dutwara amakaye. Musaba iki abazo kwitabira izo nyigisho? Okay, abazo kwitabira inyigisho by'ukuri basabwa kuzafisa aho bandi. Hari ikintu mu mwanya warubajije kijanye n'ico bo kwitega boronka bazoronka. Ni ikinye umugenzanje avuze hari abaza bibaza ko amasemero bamenyeye baza hari ibintu babaha amahera niki. Ariko ahubwo no bakwiye gusapotinga kugira ngo bizogende neza. Rero no kuzafisa aho bandika ikaye n'ikaramu na Bibiliya kubera ko turatuje kwiga ijambo ry'Imana. Murakoze. Murakoze. Abantu nibitege kwakira ubutumwa bwiza. Tuzwa turiko turiga cyane ku mutima wo guhimbaza no gutazira. Umwigisha wacu ni Apotre Apollinaire, umwungere w'ishengero Shemeza Worship Temple. Apollinaire nibaza ko tumuzi nk'umuririmbyi afise uburambe muri kino gikorwa kandi tumufise nk'imboneza ku buryo umuntu wese azoza kwifatanya natwe muri iyi seminaire azotaha hari ikintu atahanye. Azora akaryo keza. Twifuza cyane ko abarongozi b'amakorari, abanditsi b'indirimbo ndetse n'abakozi b'Imana cyane ko bazobana natwe. Azora akaryo keza ko kwiga kubera ko iyo umuntu atiga biragoye ko atera intambwe. Abantu bose mubona bateye intambwe nuko bogiye ku birenge, donc bicaye bariga. Rero nakaryo keza ko kwiga abantu bazoza bavuye mu mpande zitandukanye. Nivyo kino gikorwa cyateguwe muri kano karere muri commune Mugere. Twifuza ko amaeglise yose twaragerageje gutanga ama invitation. Twifuza ko bazoba bari kumwe natwe baherekejwe n'abakozi b'Imana, ariko kandi imiryango iruguruye ku bantu bose baze twige. Umuntu azoza iyi minsi 2 turamwijeje ko hari ikintu kizima, hari intambwe azotera ambavu iyi conference. Twagira
dushimire abantu bose bariko baradukurikirana kandi dushimire n'abiteguye kuza muri ico gikorwa. Itariki ni itariki 2 n'itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu mu ishengero Shalom Temple, umanukana riri muri quartier Nyabugete ya gatatu, aho umanukana aho hitwa ku Mutarabanyi, uvuye muri ville ufata bisi ya Ruziba ugashika ku Mutarabanyi ugacumanuka. Abavuye hirya nabo nuko nyene, nibaza yuko ari kibanza coroshe gushobora gutora vyoroshe. Dutumire rero abaririmbyi bose bo micungara itandukanye, baba bari mu mashengero atandukanye, baba bari mu barimba ku giti cyabo, eka ndetse n'abamenyesha makuru na motora batumiye kugira ngo muzoze by'ukuri mwirabire kino gikorwa ingene kigenda. Namwe ndazi ko hari byinshi mukeneye kwiga muri ico gikorwa canke naho gushikiriza abene gihugu. Rero turabashimiye cyane abamenyesha makuru, Imana ibahezagira. Kings Family.